zitandukanye mwarashoboye kubona amafoto cyane ko hirya nino ubona ko abatari bake bati wizi designer aradugijwe ipete inyuma y'imyaka itari mike ariko arakora yakoze ibikorwa byinshi ariko ngo ntiyari bwigera ronka kontra nziza ubona ko yari yaronse kontra n'ikinyobwa gikomeye cyane benshi mu yakizi ni cool up ubona ko agiye kugiserukira kumbure mu kiringo benshi batashoboye kumenya ariko kimwe mu majambo ya wizi designer ugerageje kuraba nuko asa n'uwishimye cyane ariko kandi ubona yuko neza kabisa yararindiranye igishika kuronka deal imeze neza nka kurya wana ni kinyobwa ubona ko gikunzwe muri mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu mihingo igiye tandukanye aho ubona ko ni deal ubona ko izomuzanira ndetse iza yaramuzaniye n'akanoti gakwiye kubera ko ni kinyobwa benshi bakunda kunwa nizere ko ibintu bizogenda neza cyane biriko biraza dijo abastyle bariko baronka kandi ni kinyobwa kimaze gukorerwa ama publicité n'abantu benshi batandukanye mbwa no munsi bagize amahirwe kuvugwa mu kiganiro ndundi cyo kubera batoye umuririmbyi baze barakoresha rero abantu baze barakoresha abantu bafite ibintu mvabwenge usanga bica byoroha cyane no kugera baca bisanga bariko banaronka na promotion ku buntu kuko nitwari kuvuga kula batarinze kugira tuzi ko haronse uwacu ngo turaronka urabona ukuntu dukunda abaririmbyi n'ingene tubafasha mu buryo buri indirect mugabo ntibabitahura ibaze canke ndetse n'amakampuni atandukanye arakwiye gutahura kino kintu ndetse biba ku isi yose murashobora kugenda gusaba sponsor muri iyo mufise nka market canke produit ku masamirizi kugira ngo babicishemo bakabasaba ama miliyoni n'amamiliyoni mugabo mufasha ama miliyoni make mukayari mu artiste ya radio ugasanga yabivuze mutabahaye na 10 naco gituma ibindi bihugu byaramaze kubitahura nk'ivyo yuko utegeza gukoresha umuntu ari celebre umuntu nyene abakora ibintu abantu bose abafise abanyonyi biwe niwe abashakashikirize bya bintu nyene kugira tutibagiye yuko natwe ajya amahera tuyakeneye turakeneye aba sponsor muze nk'ubu turadukora indundi hit show dufise akantu ngaho imbere yacu kariko nk'umwe yimba ari viva match cyangwa ibindi binyobwa bye bitandukanye wari wese nazi twumva yuko twoshobora gukorana ni byiza yuko ikintu dufise ibiganiro byinshi cyane ashobora kuza akagira akagasponsoriza ico kiganiro kugira ngo kigende neza ndetse n'ibikorwa byo bishobore kugenda neza natwe urabona ko duhera kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mu mwanya mwiza wo gushobora kwamamaza ibikorwa bya usanzwe urangura ndetse no kumenyekanisha ama produit yawe ndetse n'amamarke yawe kumbure ushobora kubufise yes nuko mwavyumvise ariko kandi tunababwira neza yuko umutumire wacu yabaye ku mwanya yamaze gushika mu kanya nizere yuko ari we tuca twakira tunabandanya tubatera kamo yuko natwe imiryango yuguruye umuntu wese yumva ko yakorana n'ikiganiro ndundi hit show urahawe ikaze kabisa tunarangiriza ku makuru ya Satbi ni Satbi afise igitera mu kwigenekerezo rya mbere sinzi wowe mu diaspora Chiniko novyita kuko muba mu Rwanda kuba mu Rwanda canke hehe ubu maze igihe kingana iki utari mu Burundi bwira bikunde witwa mu diaspora iki gihe rero naco ntazi je ni nakubaza Pandre ngaha nzoza ngale ndi diaspora nibaza ikintu cyitwa mu diaspora no Murundi asanzwe aba mu mahanga abayo apana umurundi agendera mu mahanga si n'umurundi gusa MC ntuwavuhenda abantu si umuntu ataba mu gihugu ciwe umuntu wese ataba mu gihugu ciwe aba mu kindi gihugu kumbure mu kurangurirayo yindi mirimo yiwe kumbure twakoresheje umurundi kubera turi mu Burundi kandi n'ikiganiro induri urangurira y'imirimo ubu hajewe maze imyaka 12 ntaba mu Burundi ukorera imirimo yawe mu gisagara ca Dubai hajya Dubai iri mu gihugu citwa gute Dubai naita Leta zunze ubumwe z'Abarabu Emirat Arab Uni Leta zunze ubumwe z'Abarabu mu Gifaransa Emirat Arab Uni Emirat Arab utime nururimisha ico kintu umuntu yakimbajije
manje kwiyumvira sana kubera twumva ngo benshi bazi ko ari muri Dubai saitu atari sana numva ko ari amareta y'abarabu yunze ubumwe kabisa ariko ijya iciba capital Capital ni Abu Dhabi. Turiko turiga geography kabisa. Cyavyumvikana ko twebwe ntiyari kirenga. Yes nuko iyi ni indirimbo ya Pablo Tiken yayise umutunzi. Ni indirimbo imaze amezi 4 igiye ku rubuga rwa YouTube tubonamwo umukinyi rurangiranwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni abarundi wayo yashoboye gukina amasenario kabisa. Ni indirimbo nibaza ko yigisha cyane kwicisha bugufi mu buzima bwa misi yose. Ntiwibone uronse utwo duke uce wumva ko uhejeje ejo canke hirya ejo birashobora guhinduka aburi kurafata nabi ukaza kubasega cyangwa ugasangura abakeneye muri service kanaka uzocuma umaramara nka abarundi wayo ukuntu yamaramaye muri ino video. Reka tuyumvirize gatoyi duca tugaruka n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ni n'umwanditsi w'indirimbo nziza benshi mukunda mukanya mwaza kuyumva. Indirimbo yisenye n'inzu nibaza ko ari indirimbo iri very trend mu ndirimbo zawe Pablo uzakigiye yego urabona ko ari nayo imaze kurabwa n'abantu benshi kandi benshi iyo unavuze Pablo Tiken ino ndirimbo barayibuka cyane. Yes, ziri no mu ndirimbo inyuma y'agacerere kenshi yaciyaza umengo ziko zirakurikirana. Maferi n'amanyama nibyo bikuranga yarango waranagaye nakaranga yesi ni mahindavu imbimana yaraguhaye fasha bakene arabafakaje ari mfuji indirimbo ari kumwe na Mukombozi ni indirimbo ubona ko kabisa ifise feedback idasanzwe ugerageje kuraba n'izindi ndirimbo zitandukanye ziwawe ubona ko ari indirimbo imaze kurabwa n'abagira ku 70. Urazi impamvu je nacenda imenya iyo ndirimbo ikora ku bantu bapanze kandi ni benshi mu gisagara abantu bapanze ni benshi bano cyo wibuka musiko nyine nzari mu kugusoho uciye wibuka ko ari rotrante abatangi by'abandi rabaye icoma akabari karayumviriza ino ndirimbo ishitse muhira nashika muhira ico yivutse ndayivutse ushika mwijoro ni usanga tanduri hayi hari oblige kuyumviriza Niko Pablo muracokozanya pe niko bimeze nasabiye ikigongo abantu benshi vraiment abantu benshi bahanzwe iyo bageza no matariki vraiment neza ko umuririmbyi aba afise ibintu mugabo twamubaza Pablo n'ubuzima wabaye muravuga ati nzoburirimba canke n'ubu nibwo buzima ubayemo narabubayemo ariko umunsi bwabayemo karese musaza ari yubase narabubayemo cyane rwose uca wumva n'amajambo aduga uri kurandika umvume ngo byoze narabubayemo kandi n'ubu ndacafise inshuti abagenzi umuryango bakibibayemo mugabo ku ruhande rw'ababeninzu nabo baravuga atari igihe tuba dufitanye amasezerano ukaza uyazi mugabo mu nyuma bikarangira nyene none nanje simba nayubatse nshaka ko bandiha erega ibigora ariko hari ibigora umugabo kandi igitangaje nuko usanga nawe warayubatse kandi utarayubaka warabayeho warapanze kandi nawe warasabye ikigongo birangira mubabariye asameza ngaho nawe hageze ko bakigusaba ugaca nawe reka kugitanga birangire ababariye ameza ngahe kugira erega nakubabarira ngo ntiwishure akubabarira kugira ngo wihangane. Iyi ndirimbo rero ifoko abantu bamenya neza twavugiye abantu batariha kuko ari abantu ari usanga batishura akabaronka ntiyishure abo ntibarimo twavugiye abo bigora ugasanga inzu ubundi ayiri itariki 5 ariko ugasanga zoronka utufaranga itariki 12 uyu muntu ikigongo aragikwiye hapana wao wundi ngo narinda yafise njienda kuyanywa baba mwenye nyumba atajijua umuntu ameze nka
wibuke kutaba mu kirenge nitwa Arsene Bucuti uwo yari nyeminzi kandi biramuberega mubonye ucujugumiye yes nuko turavuye kuri nyeninzu ni indirimbo kabisa novuga ko yavugishije abantu benshi ariko imbere yiyo bari barakoze indirimbo wise umva uri kumwe na Emery Sans nayo ni indirimbo nyine ubona ko yakunzwe cyane nyuma yaho rero waraduha indirimbo wise gacererenge gacererenge kabisa ni indirimbo nibaza ko yasohotse mu bihe vya Bonane na Noel ino ndirimbo target yari iyo kuryoherwa canke byari bifatiye ku kina cyane ubona ko ni indirimbo ubona ko mengo waje ukurikiza n'izindi ku muvuduko kabisa ndanakubwira ati respect cyane kuko turabona ngerageje kuraba nyuma y'amezi abiri wagiye urasohora indirimbo duhere kuri gacererenge tuvuye kuri inyeninzu uje kuri gacererenge tubwire imvo ya gacererenge target ya gacererenge ndetse unakubitire no ku ndirimbo umutunzi uraza kutubwira na feedback kabisa ubona ko yanagize impact na cyane mu basanzwe bakurikirana umuziki w'Uburundi canke abakunzi bawe muri rusange kuri gacererenge indirimbo ni indirimbo ivuga ibintu byinshi bijanye n'ubuzima nibyo nayisohoye mu bihe by'amabonane na Noel nahone birajanye ariko ubundi ni indirimbo y'ibihe byose ni indirimbo y'ibihe byose y'amezi yose yagera muri iyo minsi mikuru naho bikaba ibindi kuko ni indirimbo ifite amajambo akomeye ni indirimbo ifise feedback ikomeye jewe akintu nokubwira nuko indirimbo zanje urabona ko ziri kuri YouTube ariko ikintu nobamenyesha nuko feedback y'indirimbo zanje hanini ntiziri ngaho ntiri kuri YouTube ntabwo zibonekera kuri YouTube tureke kurabira ngo ku ma views ku ma views cyanyiki kubera jewe uyibona gute ni gute ubona ati indirimbo yanje feedback hari nyinshi ndonka mu zindi kota pana ngaho inbox no mu gihugu hagati cyangwa mu quartier feedback ndazibona kuko indirimbo zanje hanini buriya n'iz'abanyagihugu naco gituma jewe ahanini indirimbo zanje ndaziha ingufu cyane ku radio gusumba no ku mbuga ivuze gatanu kuri radio binsumbira kuronka ama views 1000 nikometse feedback rero zitandukanye nabo feedback zirakomeye ni ngiyo gacererenge hari n'umuntu ya telefone w'umwubaho novugira ngaho aravuga ati indirimbo niwe wayikoze ati njewe aravuga ati ndakubaha umuntu novugira umwubaho ariko indirimbo yamukoze yagacererenze reka twumvirize gato imbere yuko tuja ku ndirimbo umutunzi kumbure abantu bashobora kuba bafata minenegwa ibintu kumviriza no majambo vrema nanje iranyubakiye indirimbo cyane vrema irandemesha nkabona ko nimba no munsi bitameze neza ejo canke izo bimeze neza kandi nanje ngomba kugacererenga mu buzima nsanzwe mbaye kabisa musisi kugimuwe sagaca umwana yamani wakura kandi bigiti kirakurira mu babaje ndavuga abantu araguwesha no ngufe ariko ntiwapfa arayebara kinda ngufe ariko ntiwapfa barakwimba ivyobo usubirwemo turabisimbuka abo babigwamo avuga abantu barakwicariye bavuga amajambo ukajya kazingo byange bikunda rakavamo barakwicarira bavuga amajambo wijya dosiye ngo byange bikunda rayigwamo turarindwa urarindwa yes nuko kabisa akubwira ati warahatswe mugabo ati raba wihe pore ugacerereye hari abantu kabisa bagutega iminsi atari sana indirimbo kabisa ni indirimbo wumva yuzuye haje indirimbo umutunzi hari isano bifitaniye na gacererenge
n'ubundi ni bwa buzima jewe ni nka suite ni gumira muri bwa buzima duhejeje kugacererenga duca twibutsa abantu ko ugomba kwigengesera kandi nimba Imana yaraguhaye menya yuko hari uwundi nawe atararonka kandi ejo bishobora kwinyuranya ejo nawe ukaba wabuze ntakaba yarose mani iyi ndirimbo kabisa ndibuka ko twigeze gukorana ikiganiro ari kisohora respect kabisa kumbe ntuteba Dubai urazura twibuka kandi ndibuka ko twakoranye emission kuri iyi ndirimbo ni indirimbo ugerageje kwiyumvirira canke ukacurabana no masanamu urabona ko ari indirimbo irimwe ivyiyumviro byagutse cyane je nama nibaza kuri Pablo umuntu akuravye vraiment nawe ndabizi ko vyemanga ko uno munsi uhagaze neza Pablo tiken yaciye mu buzima bugoye cyane butuma ibi vyumviro vyama hafi kumucamo narabuciyemo kandi cyane ntama buriya ugiye kuraba abantu ubuzima dusanzwe tubayemo ugiye kubira usanga kenshi duhurira ku bintu byinshi cyane ingorane tugira usanga 90% y'abantu za gusanga twese bidukorako nibaza yuko n'abantu benshi batunze no munsi batigeze gukena n'abantu bake plutôt n'abantu bake no munsi usanga batunze batigeze gukena ariyo n'abakenye ubu bigeze gutunga ugiye kumviriza icyo bita intahe z'abantu urabisangamo kabisa kuko ubuzima harya umuntu aca mu bintu byinshi rero ibyo ndirimba kubera ko nanje ndi umuntu nk'abandi mba ndiko mvuga abandi naje ndiko ndivuga nawe uriko rivuga iyi ndirimbo itangura wifitiye akagunira canke agafuko witambukira n'ibirenge mu boss ya Bendi wayo ku modoka yiwe isa neza agutarukiriza ivyonzo turakunze kubibona mu mabarabara n'ubu biraba tipa gahita aragucapira kabisa gapantaro kawe kera ba wambaye nagusabe na part wagerageje uraronka agasabune kawe mutipa gukubise k'ivyonda yigiriye ariko histoire ahantu ntayibandanije hari ahantu iherera akaza kurondera akazi agaca asanga muri vya biro niwe ikiryoshe cyane rero muri ino ndirimbo nigeze umuntu werekanye umutima mwiza cyane ntibigeze umufata nk'uko yagufashe kuko ntasubi inyuma gatoyi hari ahantu umusanga mu bigazi bijya bigazi vyari vyiwawe gavyo vyari ivyiwe ajya yaraje kuntera amazi ngiye yaragiye mu bigazi vyiwe kuraba ibintu by'amatungo ndamusanga navuga ati none akubya bintu wagize ubona ari biki hakunsaba pardon umugeraho nyene naciye nyumugere ahubwo byari bikwiye nyene ariko kubona vraiment umuntu abera gukora ibintu nk'ivyo agacaza uri do boss uri patron uri umudeje ahantu wiyakira gute umva ko kabisa ino ndirimbo irerekana ko ubuzima burahinduka no musahuri ejo birashobora guhinduka bikaba ukundi birinyuranya yaje numva nyene ko n'icigwa gihari nubwo byohinduka umuntu niwo musubiriza mu nkoko kabisa yes nuko urabona ko Pablo Tiken yagerageje aramureka nyine ati yo bijya narakubabariye byaraheze ingo depoza dosiye yawe turabe ingene bimeze ndabe nawe ko wotera imbere ariko ino mitima twibusanye ko ifise bake kuko abantu benshi iyo wamudekoneye kugira ngo musubire muhuze biragora niyo mpamvu abaririmvyi duhari kabisa niyo mpamvu kandi kumbure mwigisha byinshi cyane akamaro ko yes nuko ufise indirimbo nyinshi kabisa zose tuzisiguye urumva ko ari indirimbo zikora ku buzima cyane zifise ico zigisha nk'indirimbo wise vuga ikirundi uri kumwe na Beef on the floor n'indirimbo nziza cyane
ifise agasenariyo nakunze cyane umutipe basanga ahantu mwicariye Dubai yivugisha ivyongereza mugacamo mukubita abakiri bato bavuga ngo ni kumutera indobo ati bro vuga ikirundi turazi ko umurundi atari sana yes nuko reka tuje ku ndirimbo ikimoto bushasha indirimbo wise inzahabu nibaza ko nayo yatumye Pablo tiken no munsi tumwakira muri studio ndifuza Pablo ko imbere yuko tuvuga byinshi kuri ino ndirimbo tujana gatoyi nino ndirimbo kabisa kumva ingene byari bimeze igihe wari muri studio wanika wiyesha uramubungabunga umurindi birara bigenda byasamye umute batoresha nimbukunda umugore wawe mukubita ikibizu nimbukunda umugabo wawe mucumita ikibizu umubwira uti mugabo wanje ndagukunda sugukina umubwira uti mugore wanje ndagukunda sugukina kurira basamburingo bafise akarimi gasosa gasamburingo bakwiye amakofi maremare yo toka kure kumashetani toka hibubafu turamanuka tukaduga yes nuko kabisa aka kantu muca mukibuka batari bake ko kuduga ko kumanuka kabisa ngufise uwawe mufate nk'inzahabu Pablo werutse je nagumye nkundi batari ariko Pablo turakeneye kumva karirimbo basi karakajanye n'ivy'urukundo ego ubuzima buragoye abantu baragomba kumviza impanuro mugawe ucishemwe nk'umuntu afise umutima w'inyama atari umutima w'amatafari n'ivyuma ariko urumva ko wabikoze kabisa akanakaririmbo keza entreta karimwo urukundo no guhanura mu buzima bwa misi yose kubungabunga umuntu wawe ko murengira ngo kugira ngo aba bantu baba bamerereje tukicumva ngo inzahabu twibaza nibiki titre nyine none inzahabu akiraza nibiki umugore ashobora kuba inzahabu didimani bureka kwirengageza umugabo arabiza muganga batsa kumugabo abadiya amava none hajya inzahabu na diamant n'iki kizimbe diamant cyane na diamant diamond yes indirimbo y'urukundo ngiyo iraje kandi abantu nyene barayakiriye neza je ndashaka kumenya kuva ubu gushika ubu ubona abantu ariko barayakira gute indirimbo yanje utayakira neza no batarayumva ariko ushikiriye wese ayakira neza ariko kandi kuvyerekeye ikibanza twabandirije tuko turavuga ngaha mbega bigenda gute ngo hari Dubai ngo ugira umuntu afata amasanamu araharihira ari ibibanza usanga bisaba ivyo byose ni n'uburyo bwa gutanga umuco kwanza kuri ico kintu nivyo hajya sugufa kuyadukiza ngo urafasha amasanamu mu gisagara bimeze gute sugufa kuyadukiza hari ibibanza usanga biba ngombwa ko birihira amafaranga rero urayariha nyine kubera ko ushaka ikintu cyawe kimera neza sugufa kuyadukiza ko uri kurafata amasanamu kandi baba babona ko amasanamu uri kurafata si telefone uri kurayafatisha uri kurayafatisha ibyuma bikomeye muri ico gihe rero utegeza kubikora wabisabye canke warishe kuko iyo bikoze mu buryo bwo kwihisha ushobora gusanga ibikoresho uri kurakoresha
bigize ikibazo kandi hari ibikoresho bizimvye cyane rero kugira ngo hari ababigira ugasanga bigira bakwinyegeza ariko guhitishamo bakikika ariko kuba ari nko kwigereza ko bashobora kuraba nk'agaciro ka kamera uriko urakoresha ugasanga hamwe bagira ikibazo. Umuririmvyi Roriro yarakoreye amasanamu hariya muri kiriya gisagara yaravuze ko uri mu bamusabiye uduce tumwe yashoboye gufatiramwo amasanamu. Byumvikana ko Pablo Tiken hariya mu gisagara n'umuntu akomeye mu gisagara ca Dubai urafise muri hano ushobora guseruka bashasha badashoboye guseruka. Isura yanje iba izwi ahantu henshi kuko burya ahantu ubaye imyaka irenga 10 aho hantu babona ndahasazi ni nararibonye ndahasazi ahantu ubaye imyaka irenga 10 abari myinshi cyane kandi kana ninaza hariya nta muntu azumfata nabi nzoca namubwira ati Pablo arakwereka urumva ko turarose umuntu wo kwishimikiza dukorokeye ngahi Dubai kabisa tuzoba turinzwe. Mbona ko na ambassadeur Burundi yashoboye kwitabira igiteramo canyu na Face on the Floor. Byumvikana yuko abari hafi cyane. Yani umuntu ari hafi cyane cyane gose bituye ko naje bakunda kunyikora ko katari gake kuko sinzi ko muhora mubibona iyo batumiwe iyo buserukizi bw'u Burundi butumiwe n'ikindi gihugu cyaricyo cyose muri Dubai bigakenera umu artiste nicewe barubatse izina ku Kirundi nyene ku Kirundi ciza ku Kirundi yego ngira mwarabonye ko no miseze narose ni na certificat d'honneur nahawe n'igihugu ca Bangladesh kubera ko naserukiye Burundi mu basanzwe baserukiye musi bahariwe indimi national voilà Ikirundi kiraza imbere biciye kuri Pablo kabisa abo bahwe sana akunda abantu bakorera igihugu kabisa aho bari hose mu makungu bakaguma bagira ico baterereye kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere. Yes mugabo kandi giye duheruka gukorana watubwiye neza kufise umugambi wacane cyane wo gutwara abaririmbyi baze barashika haji Dubai bigeze he concert atandukanye bibyo ntishobora guhagarara integuro zigumaho kugira ngo turaruka twokwagura ibintu bibe bininiya abaririmbyi Dubai baracaza nibaza ko twifuza ko mu minsi iza tuzoba dutegura ibintu bininiya ku buryo dutuma ko ikintu kininiya kirimo n'ingoma kirimo twebwe dukunda gukora ibintu buriya dukoze ki concert ko concert ziri kwinshi dushaka ko ikintu gikorerwa ahantu ku mugaragaro ikintu kitabirwa n'abantu bose ikintu cereka cyatira abantu baje kuraba Burundi baje kuraba Burundi mu Burundi hari iki uretse abarundi hakaza n'abanyamahanga ikintu kinini bari isabukuru kuko hariho kugenda ugiye kuririmbira abarundi gusa ahantu abarundi basanzwe basohokera akaba ari kugenda yari nagiye mbona ama commentaire ngaha menshi bivuga bikritika ngo kujya ngo kuja kuramukanya agenda harego ugasanga uri nko mu gasare karimo abantu bake ngo kuja kuramutsa abarundi baba hajya ubundi harimo kuri bijya bariko baravuga ariko rero dushaka ibisumba bibiri ugerageje kuraba iyo mwakoze na Face on the Floor murafise ikizere ko kabisa bizokunda bigatandukana n'ivyo bintu byo bita kuramukanya. Turafise icizere nico gituma turiko turitonda kugira ngo tuzokore ikintu kinini kandi gitandukanye ku buryo bajya bavamo kuramukanya bazovuga ati uno munsi tubonye ikindi kintu. Yo muvuze yuko muko murabitegura tubiha ikiringo kingana gute? Mu kiringo kuko nshobora kwivuga ejo nkazogaruka abantu bakavuga ngo narabeshe reka nivyo yabyegereje tuzoheza tubivuge kabisa. Yes nuko turabona ko dusigaje iminota igera kuri 17 gusa kugira ngo duce dusezerana ariko tubibutsa ko mushobora kugira ico muvuze nimba ari kibazo mwifuza kubaza Pablo Tiken ari ngaha ku bwanyu kabisa ndetse n'intererano yari yose mwifuza gushikiriza
ushobora kuba ufise akajambo warumaranye iminsi kabisa kuri Pablo tiken canke kubijanye byose n'ikiganiro muri rusange cyacu dusanzwe dutunganya kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu muciye kuri 68 amajana 246 amajana 592 68 desa 46 509 kuri iyo nimero urashobora kwandika ubutumwa canke ukakura ariko ndabibutsa ko umwaka yariho sawa kabisa kuko duca dukoresha umwanya bikwiye. Yes allo bite ni sawa allo turakumva ni sawa na ego ninda twakuye ari he Audrey ni Mwaro. Ego Audrey Mwaro nizere ko ngo mumeze neza ngaho Mwaro. Ego turameze neza nagomba mbaze mutumire. Kubera iki none aririmba indirimbo. Kibazo kiraciye. kubera iki kandi rero aranagwanye ni telefone mu kuyikupa ikibazo cyaciye kigenza Reka kumuhesha turamuheranye. Mutuinite. oya uburyo bw'amayini turakunda Pole sana. Akumbure ngira ngo nivyamukundira araza kugaruka inimero ziracari za zindi nyene Canke ni yandike ubutumwa. canke yandike ego ashobora kwandika message aciye kuri 68 amajana 246 amajana 592 68 desa 46 509 ikiganiro ni Indundi Hit Show. Muri studio turi kumwe na Brizo haruhande ya Jewe Didman Pro ndetse no kurundi ruhande turi kumwe na Adijo ubona ku mutumire wacu ari Pablo Tiken ariko arasigura byinshi kubijanye n'akazi kiwe na cyane cyane ku muziki. Uno munsi turiko turavibing indirimbo yise Inzahabu mwashoye ko yumva n'ingene yashoye kwikora mu gahogo ni indirimbo kabisa umva ko irimo impanuro nyinshi na cyane cyane kwigisha ku bungabunga ewe Imana yaguhezagije. Indirimbo yise Inzahabu ubona kimaze indwi zibiri ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo navuga ko iri kirabikora neza nubwo yavuze ko atarabira feedback kuri YouTube ndabona ko na feedback irigaragaza kuri YouTube kabisa ko ibintu biriko biraza. Unagaragaje no kuraba ama commentaire make ari ku rubuga kuri no ndirimbo commentaire zigera kuri 54 bose bagukeza bavuga bati big up sana kabisa n'izindi nyinshi zaciye inbox. Ngomba kumenya commentaire ya mbere nziza yakuryoheye cyane yabi yaciye inbox canke ahakuruka Commentaire yanjyoheye. Niyo muntu yambwiye ati indirimbo zose umaze kuririmba nta nimwe nshobora kumara umunsi ntumvira iki. Ati kubera ko zose ndazikunda zose kandi zirankorako zose zifite ibyo amaze kumva zimubwiye inzahabu aravuga ati yisangaho nayo ije nayo nyene inyemeza hari igihe umuririmbyi yamaririmba umenga kurabirako Pablo uko aririmba urayumva muririmba yisanga muri yisanga muri bya bindi nyene Pablo yaririmbye yisanga mwo muntu umuntu yakubwiye ko yabaryoherwa n'ibintu yisangamo zose kabisa atanimivuyemo ngaje ikibazo nguma ndiko ndibaza gukorana na Brian ni hari amasezerano mufitaniye canke murakorana nyene canke n'umuntu washimye agukorera neza n'umuntu washimye dabora nkorera neza hama ivyo nkora ndabishima byiza turahuza ubundi niko bameze cyane yaba n'umuproducteur n'imiziki yanje myinshi dusanga yakoze umwe byavuzwe ko yafashe rutema ikirere agiye gufata no masanamu nivyo canke hari ikindi gikorwa cari kimujana nivyo cari kimuzanye uramurihira indege ndamurihira indege ariko urazi ko urubanza rumwe murazitanu nanje zondihira indege nje gukora ikigabanje nje kugukorera ashe iradiyo zoyitora ruzuyizanye dukora ikiganiro ni Dubai dukore ikiganiro Dubai Adijo ariko kandi urabizi yuko atari yo mpano yonyene ufisi kuri ibintu byinshi asha no gutumwa ko nivyo vya na video na video ndazihashura yarazishishura areka kwemera naguhe inuze ahubwo niko yantarashikirwa amahigwe ya mbere uzompime na sawa uzompime yes allo
mutipe yamaze kugenda kabisa ni 68 amajana 2 na 46 amajana 5 na 92 68 desa 46 590 ndabona ubutumwa bwamaze gushika waragira ati ni Axel Rusaka imwaro respect kuri mwese mukorera ku ndundi mukorera kuri indundi hit bandanya mudutagatisha kuri music kabisa merci sana Axel yes undi yagize ati bonsoir ni Chanela wa Rumonge big up musaza turabukeje Pablo ubahwe komeza turi nyuma yawe namwe mwese muduha ibintu bitagase asante sana Chanela yes allo kene butumereye nawe ikibazo tugabashidena none nini bikikwe dari sana harababa tukoro 31 usanga banyene inzu bambaye amatsi karimbo shikanda kavuze yes allo Sidman. bite Ego ndamukiriza Brizo na Dijo. yambu cyane yambu Ego hamwe na Pablo tiken. Ngengurutse dore mu. Edouard Ego. no musi kuvuga kajwi kari hasi cyane nibiki Oya, ameze neza. Ego. canke ni jewe vyanse Uraraba neza aho byo kabisa Ego. muramutse rero Pablo tiken mugire nakajambo mubwi Muramukije cyane. yego ni sawa Ego murameze neza. yego Ego kabisa nukuvuga ikirundi cy'iwacu. Tuteze imbere ibyacu. Twongere tugacererenge. yego Hasha hamwe n'inzahabu rero. inzahabu dufashe n'abakene Hasha jewe nta kindi nkora ni gushima no kubandanya turaba ibikorwa byawe uvuga nukuri mutera imbere turabikunda cyane urakoze cyane nanjye ndashimye ego hama natwe nk'abafana dukeneye natwe ikintu uzokorera umufana ego kuko turagukunda cyane nk'igiki ndabona kibereye abakorera imipira muyigure nyine arafise agatriko ngaha yambaye keza cyane logo yiwe mugure ego agapira karaho na gicoka manuryo tutoraba kandi turabimusabye nekuraba kabisa kabisa reka tubishimire cyane Edouard sawa sawa kabisa asante sana yes nuko turacakira amapire yanyu turacafise umwanya kabisa ariko tugerageza kubandanya dusoma ubutumwa tubona ko kabisa butari buke Yesu yagize ati ndi Epitas ndi ngaha mu Ruvumera uwo mutipe arashoboye ariko mumumbarize ategura gukorana n'abandi ngaha mu arategura gukorana n'abandi ngaha mu Burundi yarakoze cyane hama ndafite indirimbo nyinshi nakoranye n'abandi ngaha zitarasohoka hari irani yose barako Lazaro wo ku mutumba wa Mwango Burundi ufise amazina menshi Giharo ndamukiriza umutumire yitwa ndafise indirimbo zingahe yitwa Pablo tiken indirimbo nawe nabyishure ngira ngo ni hagifata karadiyo nivyo nitwa murenganye Indirimbo ni nyinshi ariko reka tukuvuga izo nakoze kuva nkora comeback hari uvuga ikirundi nakoranye na Bface hariho umva nakoranye na Melissa hariho nizo nakoranye na Mukombozi hariho gacererenge ya jeje nyene hariho umutunzi ya jeje nyene ninzahabu rero uno munsi yatumye tunamuhamagara ikimoto bushasha ubona neza ko amavideo yarasukuye ugerageje kumuraba Didimani uravye n'ijya video yawe sha inyino ndirimbo inzahabu iratandukanye cyane na video zose wakoze ntere ko ntibeshe wewe ubwawe nivyo urabona ko ari intambwe kabisa nivyo kabisa yes nuko na kirundi munywanyi ku murongo Allo. Bomba bwana witwa Mose mu Kayanza muri komune Kayanza. Nizere ko niko muratwiva neza ijana kwijana. Ndabomba ijana kwijana kabisa. Ramutsa Pablo tiken. Ndakora mu gidemze. Ni sawa. Yewe ni ibintu byawe ni sawa n'amabuta kabisa. Yego gusa ndashaka kubaza akabazo. Nuguka mu ntari yiwe. Kayanza. neza ucuja iwabo bunyene ni komine ni komine
urazi ko ba bifesi mato gatumba tuvuga muri kinini niko gukorera hamwe kigituma mutavyorosha abanyakayanza shamwe aratuziriye gukorera nomba kayanza muri music jira go sa mubanda ati abandanya tera imbere kabakoze Pablo kayanza irateye ubwoba muri uno muziki vra yadufashe ibaze ngaho cy'abanyakayanza babiri sasa rero Bizo na Wagma yemera uyagize ati ndamukiriza Pablo ti ubahwe abikora neza cyane Imana imukomeze afashe uburundi gushinga icumu mu mashinga ni Emmanuel niyo buhungiro arakoze mutipe kabisa yarabitanguye kandi gomba kubikora gushika uburundi bumenyekanye ahantu hose kwisi aha yes allo yambuditi ego ni sawa namahoro mumeze neza Thierry oui namahoro jini baza ko mu telefone wijyanye nayindi hotse adijo namahoro amanaje neza dufisi namukiza naye musi yebana ndakumva cyane gatanu kuri gatanu ama Pablo oui ukuri kusimbo zawe zimeze neza indirimbo umuntu ashobora kumviriza ariko urugendo ari muzuba akaguma yumva umunezero ari mwinshi kandi indirimbo zawe ari indirimbo ushobora kumviriza uno munsi ejo n'indi ushobora kumara kugira ngo nk'imyaka 10 ugenda n'indirimbo muri makidatu idasaza ubwo hariho unarunganya rwacu bamwe bamusanga nyene twandikizanye nuko twumvise instrumental ariko ziravuga ariko birumvikana neza ko wewe uricara ugatanga message ikwiye kandi yuzuye uko usanga ari byandirimbo umuntu w'imyaka 15 30 n'imyaka 50 usanga ari byandirimbo bose bisangamo nuko reka tugushimire ukuntu bandanya kuyitanga burya uri hariya mwakiya gihugu ukaba uriko uracunginga nk'uku urigitanga rwose urashaka uburyo bukwiye cyane icyo mbona nuko nogushimira tukubarira ati bandanye nyene gukora hama natwe nk'abakunzi b'umuziki tugakora ku masamirizi mu gihe utazobera ngaha cyangwa uzobera ngaha hasi makine gihugu tuzashobora dusaba indirimbo zawe ku masamirizi bazifuza kugira ngo andanye kuguma imitima y'abantu arashimire urakoze cyane cyane ubandanye kurikirana radio Indundi Kirti rega Didman abantu bahora basaba telefone basaba indirimbo za Pablo Tike cyane gose yego makaririmbo ka Pablo cyane je mu kiganiro nkunda gutanga umwanya wo gusaba makuru atandukanye barakiza ikiganiro cyitwa Saturday morning nibaza ko ntisishobora gusohoka ngaha batansavye amakuru yawe canke indirimbo yawe cyumvikana ko kabisa ukora ku mutima abantu benshi Pablo nama navuze ko we tugufise urumwe bro sindabivuge wagiye ngaha ndabivuze uri ngaha nuwakuye yavuze ati indirimbo yashaka no kugumaho oya vugisha ukuri basi bampinyutse nuhe wundi muririmbyi dufise aririmba indirimbo nk'iza Pablo Tike kirundi apana kirundi message aha turaba message message basi ni kirundi muri rusange ninde wundi muririmbyi ari mu Burundi ariko arakora ubunye aririmba nka Pablo Tike bakure none cyangwa wajeje nawe nakubajeje sasa yabajije banza mwishura wewe urakurikirana entertainment mwishura muririmbyi aririmba amasije nka ya Pablo Tike ni kwa kundi nyene indirimbo ikurikira indirimbo ku yindi ndirimbo ku yindi ntahengame ntitwumve nge ngo rero ngo turamukeza kandi abikora neza kandi urumva ko ari ukuntu afise akavirigire kiwe nuko nyene kandi tumukunda uko cyo tumusaba
ntaheze ahengeshane ngo ahindure ngo ngira mpime na hariya bagize gute ngira mpime na aya ashobora gupima erega mpimye gupima si bibi mugabo umunsi napimye nzopima n'ubwenge urashaka no gukora amapiyano nzogenda kuriyeri kugwenge bazaririmvye amapiyano mu ndirimbo zo guhanura ndashaka no kumenya ari umuntu akwambika akubwira ati uzurambara gutya canke ni Pablo wenyene avuga ati je ntegezwa kwambara gutya saje nta muntu anyambika kabisa areka ko kutabura kanagendana mu ntoke tuzigabara ka instrument kamanzi ndakaboro ntabwo bugereye mwaguma mukorerere ugenda mutakamba narindire ndabura none ndakaramvuga ati man just nari bwakabone kubera wari wicaye kurera akabonaka aka n'umuntu yakampaye umwubahwa agakoni kabagwiza kuje apana kabagwiza abashinga ntahe bandi batubaza mu biti ugasanga nagati batoye ahantu bakahagira neza bawe gakozwe nako n'akantu k'inzahabu kameze ukuntu ugabona agakoni k'ubushinga ntahe ku bundi bwoko ubwo bokibaye wabakitse oya niwambe wanegera ku muryango abantu bokiba hari 10 bomu harimo amagarama menshi y'inzahabu kare ndashaka agaciro agaha mpaka aho uri hose uvuga kagoma oya ka agaciro gafise nubwo ijambo rindimo ijambo rimvamo ubutumwa wumvamo kana agakoni k'ubushinga ntahe kabisa mwumve ko Pablo ari umuntu w'umushinga ntahe by'amajambo mwumva avuga afisa haba ko undi yagize ati Didman uwo mutipe utitera imbere mu bikorwa vyawe uti urashoboye Dre mva ko na ba Audrey nujya yari yakuye biranka yari yavuze ubyari ikibazo bashatse kubaza ariko yakibagije Yesu yagize ati bite ndi Rodi yanditse uko nyine kabisa sinzi kari Rodrigue canke Rodi munyabiraba uwo mu tipe yagize ati Pablo urashoboye kabisa felicitation sana yes nuko turabona ko kabisa umwanya wamaze kuduherana Pablo tiken turafise ubutumwa bwinshi ngaha bidakunze kumbure ko dushobora kubasomera ariko kandi ndabona n'amapel akomeza kwiyongera ariko mudutunge cyane umwanya nawo ebana hatari sana kumbure twizere ko bashoboye kumva ibitari bike ariko ikindi naco nuko indirimbo yawe inzahabu yashoboye kuronka promotion bihagije mu kiganiro caca hanini ubona ko yigeze no kuba muri top 5 muri wiki ya mbere indirimbo zihabwa promotion kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ndetse no mu biganiro bitandukanye ubona ko ino ndirimbo ikomeza kugaruka ariko mbere nizera ko abarundi hanini bari bakeneye kumva ijambo ryawe rishasha abumvise byinshi kuri wewe ariko turifuza kumenya inyuma ya inzahabu twitega iki cavuba inyuma inzahabu agiye gukurikira korabo kuko ndikanze kabisa gusi yindi bari kuravuga shobora kuba ariho korabo yiwanje kuko haro nindi korabo narimbanye n'undi muntu akatarigwa ndirimbo yiwanje ariko korabo igiye gusohoka kuri jewe ku ruhande rw'iwanje ni korabo kuko abantu benshi bamaze iminsi bavuga ati turakumbuye agakorabo kuko bwa mbere narabanje ndaza nakubita mu korabo nkubitara Bifesi Melisani Nyeninzo Kombozi abaca bavuga ngo ubu naho dushaka iwawe ngo twumve rero twumve ko cyane bakubita umutunzi ndakubita agacererenge bakubita inzahabu ndi jenyene barabwira misaho nizere ko bashoboye korabo ntacyo utabahereza byo bifuza kabisa kandi ashaka ndabashimira mbere ko ngenda urabona YouTube yanjye nishasha ariko ikira kuza abantu 500 mu mwanya muto
kandi ikintu ciza cerekana ko ubutumwa ari abantu buryohera kabisa. Aha Pablo, reka tugushimire cyane wakoze kwitaba ubutumwa bwacu tumire. Yego nanjye ndabashimiye cyane, ikiganiro cyari kiryoshe bamengo twobandanya, ariko umwanya turabona n'abantu kabisa ntibifuza ko tugusezera kumbure, ariko bace batwihanganira kumbure tuzosubira, Imana ikituzigamye turacakora, tuzoba tukiri ngaha, aha ni muhira. Aha muhira cyane gose kabisa, kandi felicitation ameze neza, hasa neza cyane gose. Ubwo urumva natwe tugiye gusa neza. Niwe musanze musa neza. Yes, niko reka nshimire cyane MC Brizo, nizere ko ibintu byari bimeze fresh kandi tuzosubira ku munsi wejo. Ndagushimire nawe Didman, twakoranye neza, ibintu byari bimeze neza. Shimira n'umutumire wacu yashitse ku masaha, ubona ko atigeze arenza ko n'umunota n'umwe kabisa. Nshimira nawe ariko baratwumviriza, abanditse ubutumwa, abatelefone bose tubashimire muri rusange. Tuzosubire ku munsi wejo guhera saa 8. Yes Adijo. Yes, Imana niyasubira kuduhamagara bikagenda neza, dusubire kandi ngaha mu kiganiro. Uvuze amagara ntiyatuzigama barumwe n'ubwo shaho n'ubwo Imana niyasubira kuduhamagara ikiganiro Indundi Hit Show imisi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, ariko kandi iyo bidakunze ko duhurira ngaha tuba turi mu bindi bikorwa bitandukanye. Reka je ndabashimira ukuntu mwashoboye kudukurikirana, nshimira n'umutumire wacu, ariko kandi tusubira kumuha ikaze ni ngaha nyene mu biganiro byacu by'umuziki, twama turi kumwe namwe kandi byose birashoboka.